publicité kinyobwa cabo ubwunge ni Roki kirabenya yafashe ubwunge akwemeza ko inzoga iryoshe wavyifashemwe gute bro barakurishije ijya n'inzoga nkuko tuvuga inzoga kavukire na kantu nyene kwicubahiro si bya bose bijya benza gushikiriza ku kantu kavukira bari sawa cyane surprise iyi twarayivuze mugabo izindi zirabitse ni kado kuba kunzi umuziki ndundi muri rusange ariko ingene mwambaye hafi nanje nkuko nababwiye ndi umuntu azobama abakiza inyota naravuze ati vibe nzoguma ndayibaha aba DJ nzobaha imiziki itambitse Wasapa kuri Amanoti TV uranyita Amanoti promoter ometa desemeshe goro kandi no musinaje ndi kumwe na Olegue Uwuzokwigana iyonoti azofunga twagiye Olegue mfite mu gihugu cy'u Rwanda urugendo rwakwigishije iki ga Olegue urugendo rwanyigishije kubana n'abantu kurahura ubwenge mu bindi bihugu kugira nkuko namasenga yuko nshaka kuba muri mvye international bisaba yuko tuza turajabuka buke twumviriza utunaturiya mu bindi bihugu kugira uganye fan base yaho ukora akantu bakunda umenye ingene ubinjiramwo pour que ejo kandi ucuja mu kindi mu myaka 2 canke 3 Imana iducijije imwe ne Olegue ugishika mu Rwanda bakore bafasha akantu amera nka gukoresha kuri publicité kinyobwa cabo ubwunge ni Roki kirabenya yafashe ubwunge akwemeza ko inzoga iryoshe wavyifashemwe gute bro barakurishije ijya n'inzoga nkuko tuvuga inzoga kavukire na kantu nyene kwicubahiro si bya bose bijya benza gushikiriza ku kantu kavukira bari sawa cyane okay tukiraho nyene wagiye gukorana indirimbo na Papa Cangwe mbega mugabo harasigaye harabaye ama confusion menshi bati mbega ni indirimbo ya Olegue featuring Papa Cangwe canke ni Papa Cangwe featuring Olegue ni indirimbo ya Papa Cangwe featuring Olegue nkuko nanje nafise gahunda yo kujayo aciye mvuga ati reka nshikeho ncemarira n'ibikorwa vyanje nivyo nyene nagiramba ati hari izindi ndirimbo bakoranye ego hari izindi ndirimbo sishimye kubivugira ngaha ni surprise iyi twarayivuze mugabo izindi zirabitse ni kado kuba kunzi umuziki ndundi muri rusange ariko Olegue kubimaze kuvugwa cyane inyuma y'igihe utari ngaha wewe biravugwa neza ko Bruce Melodie arimwo gendo hayo umuco abakunzi bawe n'abakunzi bo muri muziki ndundi si wowe wenyine ahubwo Bruce Melodie tumwitegeho Bruce Melodie urumva novuga ni projet itaraba officiel turatangura kuyivuga cyane gusa kubivuze nuko nyene ngo kagashakosha amatwa dusumira ngo karuzu indirimbo mbe nizingahe zose hamwe nibanga tu kuzema amakado y'abakunzi b'umuziki ndundi kubatego Olegue ndakora cyane kujya kwagi wawe nyene wakiriwe Kigali benshi baravye interview ya mbere wakoze bakakwakira bahayagiza ugunge gwabo baravuze ati bari bakuje kugira ngo bakoreshe promotion ibikorwa byabo ariko Olegue yo vuga gute kuri ico kintu abarundi bagiye bavuga cyane oya ivyo ndavyumvisi wawe ivyo sivyo na gatonya kuko nakantu karyoshe cyane Olegue ikintu kiri twabikora Olegue ikintu kiri different wabonye kiri mu Rwanda urabiye ku muziki ndundi wohanura abaremvye barundi kugira ngo bokora kugira twiteze imbere ko bavuga ati ugiye ahantu utegeza kuduzanya akantu gatandukanye mu bisanzwe jewe sinagiye mu gihugu cy'u Rwanda ngo ngiye gusohora umuziki ahanini najanywe no kwiga nkigira ku muziki narize ibintu byinshi bigiye bitandukanye ugerageje kuraba umuziki w'u Burundi hariya anye bahwa ibice bingahe kwijana hariya novuga yuko gusa cyo nabonye mu Rwanda barakunda imiziki yabo cyane cyane barayikunda cyane cyo ni cyambere ibindi biza mu nyuma okay igikorwa cyawe na Papa Cangwe twumve yuko kizosohoka ryari gisohoka muri ino nyene muri ino minsi muri uko kwezi cyangwa mu kwezi kuza cyane novuga yuko muri ino ni sama gusa ni indirimbo ya sama abanyeshure baravuye ku mashure tubaha ingoma ariko kandi tuvuye ngaho nyene Olegue nico labo ya Papa Cangwe ya featuring Olegue ku giti ciwawe izindi ndirimbo canke indirimbo ugiye kuyisohora ryari twitege nayo yuko uzosohoka vuba jewe mfise imiziki myinshi cyane vraiment abakunzi banje abakunzi b'umuziki ndundi ndabasaba kumba hafi gusa mu bandaye munshigikira ndashimira kandi abarundi mwangumije kwa maso igihe narindi hanze y'igihugu mwaguma mundi hafi vraiment murakurikirana ibikorwa vyanje cyane ndibaza narashimye ingene mwambaye hafi nanje nkuko nababwiye ndi umuntu azobama abakiza inyota
ndabivuga naravuze ati vibe nzoguma ndayibaha aba DJ nzobaha imiziki itambitse umwe mu baririnzi bakunzwe cyane mu Burundi kandi bakurikiranwa novuga yuko ku rwego rurenze rushimishije ariko indirimbo Pastor waheruka gusohora suko yakiriwe mbeho twitegeye uko ugiye guhindura iki mu bikorwa bindi indirimbo ijya Pastor uko message nashatse gutanga canke intambwe nashaka kwereka abantu nje ndayizi ni uyizi ni Olegue mu kwandika indirimbo ukuntu wandika imiziki Olegue ukuntu wandika imiziki biri differa yuko abandi bandika kuravye usanga amenga biratandukanye twitege n'indirimbo wakoranye na papa cyangwa hizo imeze nk'ayandi nyene tumenyere zoba iri ku rwego rushimishije Olegue dusubira gato uravye ukuntu industry y'Kigali wasanze imeze na industry nganye iwacu nakayi kantu nkakagoye wovunira abarimbi bagenzi bawe bivanye nuko n'ibintu wagiye ubona bitandukanye n'ivyo ngaho iwacu ico cambere nshaka gusaba nuko abarimvyi b'abarundi twoshigikirana tukakundana nta kindi gusa merci cyane yego ndabashimire mwese cyane mwakoze yes reka tubashimire cyane kwa mwadutakukiranye kuva mu ntago gushaka kuri kano kanya cyo bari kuboneye kamera urangita manoti promoter rometre de cérémonie ni manotito promotato metrato cérémonato kumiti hirya no hino nyuma ya kamera nzabona ivyo mudashobora kubona ivyo mudashobora kubona ni cameraman ngufite T-Jos cameraman Uwuzokwigana iyonoti azofungwa mugira amanota n'amanoti nta nshuti nkama